tuvuga ko umuntu arwaye kwaheza kare iyo umaze amezi 6 kugakuka kabiri wijakira munsi y'iminota 3 aho ni ubugwayi ugakuka mbere hariho umwanya uri naturel physiologique Imana yaduhaye kuri kuya kabiri uko nyene iyo rero wijakira munsi y'iminota 3 kuri kuya kabiri ni kuvuga ufise ikibazo muri ico gihe naho babimaze amezi 6 Alors, ibintu bikunda gutuma kenshi batabasatisfait haba ku mugore cyane no kudategurana no kudategurwa neza bikwiye. Umwanya nyawo novuga ko ari hagati y'iminota 10 canke 15 kuko urategura umufasoni wawe ukamufatira umwanya ko aho muri iruka ari uwawe utegeza kumufatira umwanya ukwiye hanyuma kandi imbere kumufatira umwanya ukwiye ukabuzi n'ivyo akunda ukabuzi n'ivyo ashaka nawe akabazi ivyo akunda akabazi n'ivyo ashaka rero biva hehe mu kiganiro ari abantu baganira ari abantu bafise iyo communication umugabo akabazi ivyo umugore akunda umugore akabazi ivyo akunda n'ivyo ashaka uwo mwanya wo gutegurana bakawukwiza umugore araheza akaryoherwa. Alors iyo ni mentalite ya kera ishaje tutegeza gukura mu mitwe siko même hari ibyo tutegeza kuvugana n'ibyo tutatekerezwa kuvugana ibyo tutategeza kuvugana nivyo biza bikica urugo cyo kwita manondi muravugana ibintu biriye mugabo ico gasana ntaco muvuga ko ukamengo muraho juste kugira ngo mu iryo rukwiwe ntihagire umenya ko uryohewe cyangwa kumenya ko undi akora ryoherwa ico kiyaburo kidahari ico kiganiro kidahari birapfa birononekara biragenda nabi birabiha hakagira igihe no twavuga ugasanga umugore navyo akifuza ahubwo biramusesema ivyo rero biva kuki ico kiganiro paratubesha ngo mu bitabu mu biki mera abantu bikuva consulta abantu bafite ico kibazo mu ngo nibangaye abantu ingo zimeze nabi ko ivyo bintu nyene zingana umugabo bariko arijukira kuza kwivuza kanatsinda n'ibintu bikira uyu mugabo ataheza uyu mugabo afite ikibazo cyo kudaheza canke ko kutaramara ibido canke cyo kutwisubiriza n'ibintu bivungwa bigakira uyu mufasoni yidoga ko ababazwa biravugwa bigakira urumva nuko baca bagenda benshi batabazi ko umuganga wavyo ahari baca bagenda ku babandi bababwira ngo babahina biriya babahenda bakabaja amahera mugabo ni ibintu bikira iyo hari ico kiganiro rero ukabona ko hari ikintu kitabotegana neza hagati yabo bashoboye kubiganira ko ukabona ati ndabona ko natangiye guhinduka natangiye kurwara tuje kwa muganga muri muganga arahari. Iyo umupfasoni yibungenze hariho quand et comment faire un rapport sexuel ari adapté n'imbanya yigeze siko nta gihe mbuga muzokora iki gihe ngo ntuzosokora iki gihe nta bihari kiretse uri kuri menace aho peut-être naho ngine mu gynécologue babivuga mugabo atakibazo kimwe mufise ahubwo ari abapfasoni muri periode de process babishaka cyane gusumba yindi minsi bivaye n'amahomoni we n'amezi rero ni vyiza kuko par contre ko umaze kuba wumvise ko wasamye hari amaposition bijana kuri trimestre ya mbere y'inda amaposition kuri trimestre ya kabiri y'inda hari amaposition no mu kibuga wibaruke kugira ngo mugumane ya equilibre hagati y'umugabo n'umugore madame ntababare n'umufasi n'umushinga nahe nawe nyene ashobore kuba satisfait sexuellement kuko imbanyi ifite amezi 8 canke 7 bari nini ya position missionnaire par exemple ni soit pas confortable mugabo hari ama position yo muri yo misi ya amezi 6 7 8 canke 5 kugira ngo mwese mushobore
ni ibintu rero uza kwa muganga umuntu akabibabwira ngene bimeze tukabafasha. Hanyuma umufasoni yibungenze yavyaye neza batse babazi neza, harabo benshi usanga barabagiriye za episiotomy basanga baraca babaye. Si ngombwa rero ko ushika ubikora, hariho umwanya wagenewe gutangura kubikora. Ndabona umufasoni yumva bigaruka handi nyene ca kiganira hagati y'umugabo n'umugore giteza kwama ari umushinge w'urugo rwabo, akamubwira ati jewe ndumva ko ndabishaka ubu, ngo mugatanga mukagerageza hama vya pas césarienne uko nyene hari umwanya hari n'amaposition y'ivyo bintu byose kugira ngo dame yiyumve, shinga naye yiyumve, bose kandi biyumve kandi mumve ko baryohewe. Iyo umugabo byagenze neza n'umugore nishoje kuvuga, iyo babikora neza mu rugo ruryoshe cyane, ndacanje iyo bafise ya communication n'uvuga, iyo ari abantu bafise communication bakabikora neza, umugabo akaryoherwa, umugabo akamenya ati umugore ntiyahejeje ndamufashe guheza, abo bantu bararyoshe, abantu urugo rwabo ruryoshe, habara akanyamuneza, habara amahoro, biratuma urugo rwabo ruba ruri mu bintu ruba rubireka ibyo kuvuga, bigatuma imbona kazoza bafise mu rugo rwabo barayishikako kuko umwe ari équilibré, umwe ari bose bari équilibré nako plutôt, kuko iyo umwe atari équilibré cyangwa umwe ari insatisfait, abizi ingaruka zabyo n'ubwo ni nyinshi mbi. Bibaze rero bimeze neza ngene bigenda babiryoshe cyane. Umwanya duhanura ni gatatu mu ndwi kugira ngo umugabo aruhuke, umugabo so kubishaka, kuko tugiye turabikora imisi yose. Ndabakaruka hafi ubikora ku wa mbere mu gitondo wabikoze, ugasubira kubikora ku mugoroba cyangwa ukabikora saa sita ukabikora ku mugoroba, donc ni gatatu ku munsi, siko ugasubira kubikora ejo mu gitondo kwa kuningene gatatu ku munsi kabiri ku munsi, kwa gatatu ko nyene, kwa kane ko nyene, kwa gatanu ko nyene. Umuhungu ntasubira kuryoherwa nk'uko yaryoheye umunsi wa mbere, kubera yuko umunsi wa mbere twebwe orgasme yacu ni mu gihe twejakiye, sibyo? Rero umunsi wa mbere urejakira byinshi kuko bufise byinshi bumeze neza, ngize ku ya kabiri bigenda biragabanuka, bafiri du temps plus ngira kenshi plus usanga intango zanje zigenda zirahera, ziheze ni ukuvuga ko ndatanguye guteba kwejakira, ukibaza no bukizi, ukibaza ngo rakomeye, donc ni intango ziko zirahera na spermatozoide ko arahera, uko ahera ni guteba kwejakira kuko ziko ziva kure, siko usanga rero ndateba kwejakira, ndatanguye kuruha, umugore yatanguye kuruha, yatanguye kubiha, amakani bikanasha ugasanga sinejakiye kuko ntavyo nsifise, cankira naguye kuko ndarushe. Ivyo ni ibintu bikunda gushika cane. Ivore kugira ngo rero ureke umubiri wawe usubire kuronka ivyo novuga fomi yawe, usubire produire izindi spermatozoide zimeze neza kugira ngo ushobore nawe wowe no kuryoherwa, ni gatatu mu ndwi kugira umubiri ube waruhutse. Twashobora umufasoni ashobora kubikora kuva kwa mwisho kwa Mungu, ariko twebwe nubwo tubikora kwa mwisho kwa Mungu ntituzoryoherwa co kimwe nk'umunsi wa mbere canke imisi ibiri ya mbere, kuko mba ngifise amaspermatozoide atuma ndyoherwa. Hari abafasoni bafise baheza kare, hari abafasoni baheza batevye, hari abafasoni bafise orgasme babishaka kenshi muri kuimwe nyene, donc umwe wese n'ukuntu aremwe ari naturel. Kubashinga naye rero iyo uheza kare nababwiye kari normal, ubona ko utaheza kare hari n'ingwara, ingwara iravuga, hari amatrete muja kuvurwa. Hanyuma iyo naho heza utevye nawe nyine nababwiye niki ingwara. Ingaruka kenshi usanga ari mu mutwe, kuko niko Imana yaturemye ari ibintu tuteza kuronka, hari ibintu tuza gukora.
iyo rero ugize ico no kwita kwiniba sexualité yawe birafite des conséquences urumva ni kimwe mu besoin dutegereza gusatisfaiza mu mubiri wacu rero ucifunze ko biri kose bikagira ingaruka mbi abapatiri benshi usanga bafite prostate ababikira ugasanga arafite fibrome ibiki mais ntibivuga ko biva kwera kutabikora canke iki umugabo ko biri kose birafite des conséquences au niveau même physique et même no mu mutwe cyane kuvuga ko umugore atabikora muramubona nyine bameze mu kibano shinga natabikora canke ataryoherwa muri societe turamuzi n'abameze